Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkwakazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nyemerera nguhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ico utegerezwa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako kugira ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi rero ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Nokwibutsa ko tukugezako amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Utegerezwa rero kubandanya ubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure kugira uje urashikirwa n'ano makuru yose umwanya ku mwanya kandi ku gihe mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Igitobe, umuhanuzi muri komine y'Indero yafatanywe itonga ariko aribira ikibazo abasavye akazi. Umuhanuzi w'ubuyobozi bujejwe indero muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi yafatanywe itonga nyene ariko arahindura inyishu zanditswe n'umwe mu bakenyezi bari basavye akazi ko kwigisha. We n'uwo bariko barabikorana barahagaritswe bapfungiwe mu gasho ka parake ya Kirundo. Ni inkuru itari nziza k'uwo muyobozi nyene turiko tubandanya gukurikirana natwe nyene tukaba twayibashikiriza ngaha kuri ino mboneshakure yose uko yakabaye hatana kamwe kavuyemwo. Uburyo bwayo bw'idonido ni mu kanya ntuje kure. Nayo kandi ntibisanzwe, habaye imishamirano hagati y'inyamiramabi n'abanyonga amapikipiki ku Muzinda yatumye umwana akiri muto atembereza amagi akomereka. Hari igihe c'isaha 8 aho inyamiramabi zambaye kinyagihugu sivile zirongowe n'umwe muri zo bita Chantale, wewe ariko yambaye umwambaro umuranga w'akazi zagiye gufata amapikipiki aho yari ahagaze ku gituro cazo kiri haruguru y'isoko ya Muzinda. Abo banyonzi bamaze kubibona uko baciye bashamirana n'izo nyamiramabi, umwe muri bo abonye bikaze haca ahitamwo guhamagara bagenzi we kugira baze kubafasha urugamba. Niko umwana yariko ararengana bamukubise ikirindi c'inkoho aca arakomereka nk'uko twavyiganiwe n'abantu bari ngaho. Nk'uko twabimenyeshejwe n'abantu baraho ndetse n'abo banyonzi bazo bavuga ko ingeso y'izo nyamiramabi zifata amapikipiki ata mwambaro iziranga bambaye imaze igihe, aho bazifata ata n'amakosa baba bazifatanye kuko bazisanga aho zihagaze hama bakabona kuzijana kuri zone kuzisuzumirayo. Babandanya bavuga ko ubuhoho basigaye biyunguruza bari ku makinga kugira biyoberanye mu gufata izo ngendeshwa zabo. Ikibabaje ngo nuko ababikora ata mwambaro ubaranga w'akazi baba bambaye. Tworangiza tubamenyesha ko ipikipiki y'uwitwa Nzoga hariyo bagiye bajanye kugeza ubu. Ese ingeso y'inyamiramabi zifata amapikipiki ata mwambaro w'akazi uziranga bambaye muyakira gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru nuko Igitobe hari umuhanuzi muri komine y'Indero yafatanywe itonga ariko aribira ikibazo abasavye akazi. Umuhanuzi w'ubuyobozi bujejwe indero muri komine Gitobe mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi yafatanywe itonga ariko arahindura inyishu zanditswe n'umwe mu bakenyezi bari basavye akazi ko kwigisha. We n'uwo bariko barabikorana barahagaritswe bakaba bapfungiwe mu gasho ka parake ya Kirundo. Ku bw'amasoko mu biro bijejwe indero muri komine Gitobe, umuyobozi w'indero muri iyo komine yahamagaye umuyobozi wiwe ariwe yitwa Joel Mukezangango ku wa gatandatu uheze hafi isaha 1 z'agatondo. Yashaka ko bajana ku biro kugira ngo bafashanye guhubura impapuro zakoreweko ikibazo c'abiyimirije kuba abigisha. Yishuye ko hafatiriwe kandi yari amaze gushika ku biro akoreramwo.
yaciye akuramwo urupapuro rw'uwitwa Euphrase Nimubona yari mu bakoze ikibazo mu ntumbero yo kumushira mu kibanza c'uwundi afise amanota menshi kumurusha. Uko akaba ariko isoko ryacu ritomora. Hafi isaha 2 z'igitondo, umuyobozi w'indero i Gitobe yarashitse ku biro vyiwe. Aho yahwikiye uwo bakorana asanga ariko arasubiramwo kwandika inyishu ku rupapuro. Amaze kubona ko afashwe, Joel Mukezangango yaciye atamira urupapuro, yashoboye kumira uduce, nayo anyegeza izindi yari yaciriye hejuru ku kabati. Uko akaba ariko isoko ryegereye ubwo buyobozi bw'indero muri komine busigura. Atangajwe n'iyo nyifato ya Joel Mukezangango, umuyobozi w'indero muri komine yaciye asuzuma impapuro zose haca asanga hari zimwe zimwe zibuze. Yaciye ahamagara igipolisi caciye gihagarika uwo muhanuzi n'uwo bakoranye ubwo bubisha ariwe yitwa Daniel Mandela, uwo bubakanye ndetse na Euphrase Nimubona yari yamuhaye amafaranga ataramenyekana. Bose bakaba bapfungiwe mu gasho ka parake y'intara. Nayo mu yandi makuru kandi nuko ingabo za EAC ziri muri Kongo zongerejwe ikiringo c'amezi 3. Abakuru b'ibihugu bahurikiye mu muryango wa EAC baraye bongereje ikiringo c'ingabo za EAC ziri mu butumwa bwo kugarukana amahoro mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo gushika ku wa 8 Kigarama 2023. Ivyo bikaba biri mu itangazo rya EAC ryasohowe inyuma y'iyo nama idasanzwe igira iya 22 yabereye i Nairobi muri Kenya kuri ubu wa kabiri w'ino ndwi turimwo. Yari irongowe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari we mukuru wa EAC. Bikaba vyari vyitezwe ko izo ngabo zirangiza ikiringo cazo ku wa 5 w'indwi iheze nk'uko vyari vyasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC yaheruka kuba mu kwezi kwa Rusama 2023. Ico gihe umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi akaba yari yateye ubwoba ko mu gihe izo ngabo zitokwerekana umusaruro hazoca zisezerera zisubirirwe n'izo mu bihugu vyo mu muryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC. Mwomenya ko iyo nama yari yitabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, Paul Kagame w'u Rwanda, William Ruto wa Kenya, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Salva Kiir wa South Sudan, umushikiranganji wa mbere wa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo Jean Michel Sama Lukonde, hamwe na Rebecca Kadaga, umushikiranganji wa Uganda hajejwe ibibazo vya EAC yari yaserukiye umukuru w'igihugu Yoweri Museveni. Twabibutsa kandi ko igisirikare ca EAC cemejwe n'inama y'abakuru b'ibihugu vyo mu karere muri Ndamukiza 2022. Inyuma gato Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo yemerewe kwinjizwa muri uwo muryango. Ico gisirikare kikaba cari caronyejwe ubutumwa bwo kurwanya no gutuza imirwi y'abarwanyi iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, aho imirwi y'abarwanyi irenga 120 yatse indaro bigatuma abarenga 6 z'abanyagihugu bateshwa izabo. Ese iyo nkuru muyakiriye gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo mu yandi makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yuguruye amatohoza ku bwicanyi bw'abasivili 163 bwabereye i Goma muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Nk'uko biri mu itangazo nomero OTP/CR/253/253 ryasohowe na sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI Cour Penale Internationale ryo kuri uwu wa 4 Nyakanga 2023. Uwujejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umushikirizamanza w'iyo sentare Rachid Raha yamenyesheje ko yatanguye amatohoza ku bwicanyi bw'abasivile barenga 163 bwakozwe n'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ubwo bwicanyi bukaba bwarabaye kuri uwa 30 Myandagaro mu gisagara ca Goma, aho abanyagihugu bari mu myiyerekano yo kwiyamiriza inteko za ONU ziri muri ico gihugu haraheze imyaka irenga 20. Akaba ariho rero abasirikare barekura urufaya rw'amasasu ku bari mu myiyerekano, abatari bake bakahasiga ubuzima. Ibiro vy'umunyamabanga wa EAC bikaba bitangaza ko abapfuye ari 48 nk'uko biri mu itangazo vyasohoye ku munsi w'ejo uheze, aho vyagiriye ko bisaba ko hoba amatohoza yigenga. Naho iyo sentare CPI yo ivuga ko ubwo bwicanyi bwobazwa abasirikare ba leta,
EAC yo ivuga ko abasirikare ba leta bari bagabishije abiyerekana ko bobireka ariko biba ivy'imfagusa. ONU ikaba imenyesha ko abo bari mu myiyerekano batse inkoho abapolisi ba leta hama baca batangura kubarasa bakoresheje izo nkoho, babatera amabuye batako baronona inyubakwa z'igisirikare ca MINUSCA. Mwomenya ko izo nteko za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo zimazeyo imyaka 25. Izo nteko zikaba zaratanguye kwiyamirizwa muri Mukakaru 2022 zagirizwa n'abanyagihugu ko zananiwe no kugarukana umutekano hamwe no kurwanya imirwi y'abarwanyi iri muri ako gace. Umunyamabanga wa ONU Antonio Guterres akaba yaramenyesheje mu kwezi guheze ko hariho umugambi wo gukura abo basirikare muri ico gihugu.